umwana aba bigeme bariko babyitwaramo neza cyane bariko barondera imyanya myiza bariko barondera imyanya myiza rero mbega mbega yasa Gitega uko hose batratishimiye kubera ko abatrete mu ntara ya Gitega batangiye kubaho ku myaka ko twageze gutahana ibikombe nka bitanu muri Ngozi ari mu mabajya ndibaza hari muri 2019 muri bino bikorwa bijanye na atletisme bimaze nk'igihe kingana gute Jera tanguye atletisme nk'umwana mutoyi gusa nyene sere bwa nk'amahirwe yo kugenda nkama competition cyangwa kandi tabira gusa yere papa niwe yabihundishije kuko arakunda siporo cyane yazaravyaje gusa yere natanguye kwiruka muri 2015 ntarashobora kuronka pese kugenda Ingozi naragiye muri interscolaire gusa sinari ngiye kwiruka aho nari ngiye gusiba triples na sarongere byose nakana ibaza cyane twabonye umenga mukoresha ingufu nyinshi cyane hageze ku mwanya wo gushika mbega n'ubuhe buhinga mukoresha turabona ko mukurakuranamo ku munota wa nyuma ubuhinga buri hajya ahantu ni buri hehe ubuhinga biri kuri arrive rero isanganye nari bigoye kubera urashobora kuva hariya uri kuriruka gusa umaze kugera aho ushika ugasanga umenga warusha gusa rero ufise ingufu muri wewe urashobora kubandanya ufise ingufu cyane hampande yo kwiga no kwiruka byarakora jeha kibazo na kimwe byanteye kubera ko umwanya wo kwiga ubuhari n'umwanya wacu nyuma kandi ukabuhari kandi urazi ko siporo ubuzima bw'umuntu muravuze ko umuvyeyi yabigufashijemo nawe yarabiciye ngo bino bintu bijanye no kwiruka papa batrete akomeye cyane no musi nimba uno musi witabiriye ihiganwa rikuru ry'igihugu wewe biguha izihe ngufu je kwa nitabira aya mahiganwa je birambi ngufu ko cyane kubera ko ndavye haro je ndiko ndaraba bwanje ndashaka gushika imbere nkashikira abakasi barani yabinkundira kanza amagara ndashaka gukora cyane naho nyene twagire dushike igiki wakundiye Francine niyo saba kandi uvuga ko ushobora kumwigirako Francine niyo saba kimwe n'abanamitiye ko nuko ari umatreta akomeye cyane hageze hose avuga ati ujya ari n'umwubaha rero nanjye ndashaka kuvuga ati babonye Trifina zose bavuga ati uno matrete ubuza asibukira uburundi cyangwa uzovuga ngo ndiko ndaserukira ikindi gihugu shaka koza akamasukira uburundi bwacu ndavuga mbega ni kangahe witabiriye ihiganwa ry'igihugu yo bari baye nka katrem no musi ubaye wa mbere ubwo si ryo rya mbere ubaye wa mbere muri zino dufatiye muri competition tuzakinira nga kuri Olympique yo bari ni rya mbere mbaye wa mbere muri 100 metres ariko ahantu hose naba uwa kabiri uwa gatatu uwa kabiri uwa gatatu n'ubuhe buhinga none wakoresheje uno munsi buhinga ni entraînement n'abandi buhinga bwari banakoresheje entraînement n'irihe shusho ubona uri yuri kuriruka wambaye na cyane cyane impuzu iriko idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi we biguha izihe ngufu birambi ngufu cyane kuko ndiko ndondera iterambere ry'iwanje umuntu yoba atabikunda ndavuga ati arababikunde uko siporo ni ikintu nyene gikenewe mu mpuze ya mubiri umuntu adakunda siporo sinashobora kubitahura gusa amakompetisiyo nk'aya araryoshe ko aguhuza n'abantu benshi mu ntara zitandukanye ugasanga muramenyanye n'abantu benshi utari biteze kubona mu gihe buba urimo mbega urafise ubusanzwe wo gukurikirana mu bijanye n'imyimenyerezo nk'akajambo mubwira canke abakunzi bawe muri rusange jewe ndafise umuantrenere wanje Deo nkorera muri club ya Seso Gitega gusa kenshi ndakuba turi kumwe kubera kuva y'amashuri ariko muri vacances gishobora kuza kugira ati tuje hamwe dukore gusa nagiye mba ndi hariya nyene iwanje simba nicaye ndakora abakunzi banje bose ndababwira ati umeze kukunda hama nongera saba intererano bashigikire mu byo ndimwo bantu basanzwe babikunda abasaba intererano aho bari bose banyumva
ndasabye intererano akarekiperasiyo kenshi uko dukunda kuvuga Divine ndagushimire. murakoze cyane